Yesu ashimwe. Izina ryanje ni Nayishakiye Lucien. No musi nijeyo tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Hanyuma tudatevye nagomba tuzingurure Bibiliya zacu tugende hariya mu gitabo c'Abigalatiya. Cete Paulo yandikiye Abigalatiya. Tugomba dusome duhereye hariya ku murongo wa 16 turashika ku murongo wa 26. Ni page y'amajana 216 mw'isezerano risha. Ndasoma. Ubugingo bwo muri mpwemu. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. Kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ivy'akameremere kanka. Kuko ivyo bihiganwa, ngo ntimukore ivyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mpwemu, ntimuganzwa n'ivyagezwe, kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahigwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Kandi abakristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kifuza. Namba tubeshwaho na mpwemu, tuyoborwe na mpwemu. Nitwifate uko tutari, ngo twandurutsanye tugiriranire ishari. Mani dufashe cyane. Aya niyo majambo tugiye kumara akanya turiko turasangira. Paulo kugira yandike aya majambo no kuvuga ko ivyo abo Igalatiya bariko baragenderamwo nivyo ngaha Paulo yanditse iki cete bivanye n'ingorane zariko ziraba mu ishengero ry'Igalatiya. Kandi ingorane haraho zizanana hagati mu ishengero, ariko kandi haraho zishobora kuzanana n'inyuma y'ishengero zikazanana hanze. Izi ngorane rero zazananye hanze kuko zaje ziva mu bigisha b'ibinyoma bavuye mu ishengero ry'i Yerusalemu. Hanyuma baza batsimbataye ku migenzo canke ku vyagezwe vya Mose. Haza rero abo bigisha b'ibinyoma bavuye i Yerusalemu, baraza mu ishengero. Muri rimwe mu mashengero Paulo yavyaje ubutumwa. Yari amashengero twovuga ko yari nko mu mugwi. Murazi ko Paulo Ahigalatiya yatanguye gushinga ishengero rya mbere ryatanguye kuvugwamwo mbere n'ubutumwa. Ryari ishengero ryitwa ko ryavutsemwo abakristo. Iryo shengero rero nkuko turibona ryari ishengero ryitwa Antiokia.
Antiyokiya cyari gisagara muri bimwe mu bisagara, byari muri bimwe mu bisagara bigize iyo ntara y'Igalatiya. Hanyuma avuye aho acaja muri yindi shengero, acaja mu yindi ntara, mu kindi gisagara murantunga. Ico gisagara naco citwa Ikoniyo. Acava Ikoniyo aja mu kindi gisagara citwa Lusitira. Acava muri Lusitira aja i Derube, aho se yagiye ahashinga amashengero. Rero abo bavuye i Yerusalemu bahereye kuri rya shengero rya mbere gitwa Antiyokiya, ryo muri Antiyokiya. Abariho bazana inyigisho zivuga ngo abanyamahanga bakijijwe ntibakwiye kwemerwa mu ishengero shiti babanje kwemera kugendera mu migenzo canke mu vyagezwe vya Mose. Mbere ahanini bagashimikira ku kijanye no gukebwa. Hanyuma y'ugukebwa bakaca bashimikira ku bindi bijanye n'ifungurwa, kuziririza imfungurwa kanaka. Paulo rero amaze gushika i Derube, muri cya gisagara ya herukiyeko ngo ci Derube, yaciye avayo agaruka aho yahereye muri Antiyokiya. Hanyuma aca ahura n'izo nyigisho, aca arava hasi ati ntibishoboka yuko haza abandi bashobora kwigisha inyigisho zinyuranye n'izo nigishije. Bene data, iyo umuntu ari mu rugamba nk'ubwo hanyuma hakaca haboneka uwundi mbere muri kumwe mu gikorwa kimwe civuga butumwa, hanyuma nawe ugasanga ashigikiye babandi, ni ngorane. Ikibazo Paulo yahuye naco ngaha ni giki? Nuko Petero yaciye ategwa n'ingorane y'ugusanga yifadikanije na ya migenzo y'abayuda, aho yaciye atangura kunena abanyamahanga bitwa ko bakijijwe. Atangura kugira ati ntidushobora kwifatanya mu bijanye n'imfungurwa, ntidushobora gusangira na mwebwe. Abo bigisha b'ibinyoma rero bari baronse ico baza bafatirako, kuko baje bagira ati ewe Paulo uragabe, uraraba neza, kuko na Petero ibi turiko turavuga uku n'ukuri, kuko na Petero nawe narabishigikiye. Niho Paulo yaciye ashungumigwa, agashavu karamufata, aca kankamirira mu ishengero ry'abantu, mu igugu ry'abantu, akankamirira Petero, aramukankamira. Congereza bavuga ngo turibyuka, aramukankamira mu bantu. Amaze kumukankamira, murumva yuko umuntu yashavuye, n'ishavu naryo nabwirizwa kuri metriza, abwirizwa kuraba ingene arijana. Mu majambo twasomye turaza kubona yuko harimo ibintu bivuga ngo igono, harimo ibintu bivuga ngo ishari, ishavu. Ivyo nivyo bintu vyitwa ko vyari bigize ico gihe Paulo yari arimo. Hanyuma rero mu majambo twasomye uhereye kuri ujya murongo wa 16 muri ico kigabane cya 5, ngo ndavuga nti mugendeshwe na mwemu, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. Nashimye yuko ijambo ry'urufatiro riba iri nyene, tugendeshwe na mwemu w'Imana, kuko niho tutazoshitsa ivy'akameremere kacu kifuza. Yesu ahimbazwe cyane. Umuntu ari muri mwemu, agendera muri mwemu, nukuvuga ko uwo mwemu acagwanya ivy'akameremere kiwe kifuza. Umwana w'umuntu arafise kameremere, kandi aho kameremere kacu nk'abana b'abantu burya kadutegeka gukora ibinyuranye n'ivyo mwemu yipfuza. Imana idufashe cyane.
kameremere kacu gashaka yuko umunwa tuwukoresha icyo wagenewe nk'uko abandi bawukoresha. none umunwa wasamye, akanwa ukasamitse, hanyuma bakazana icupa ntibasukayo umuhogo ukagumugira ngo goryi, kandi uri umukizwa urawasamika uzora. kameremere rero kacu nuko nivyo nyene kipfuza. burya umubiri twambaye bene data, umuntu atakijijwe nta kindi umubiri wipfuza. wipfuza ivyo akameremere nyene kipfuza, kuko ushaka yuko uwo mubiri uwujyana mu busambanyi. umubiri ata kintu kiriho kiwamira, nta handi ukujyana mu busuma. niho uhitamwo ibibi. mugabo ivyo mpwemu yipfuza usanga ari ivyiza bihimbara Imana. Yesu ahimbazwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane. turabona rero yuko ibi bintu bibiri, akameremere kacu hamwe n'ivyo mpwemu yipfuza, ngo birahiganwa kugira ngo ntidushike kuco tugomba. ngo huvyo birahiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. birahiganwa koko, niko bimeze. burya turi mu mubiri tuba turi mu ntambara, kuko ibintu bibiri birahiganwa muri twebwe kugira ngo icyo tugomba ntitugishitse. mugabo harahiriwe umuntu arongorwa na mpwemu w'Imana, kuko uwo niwe ashobora kudufasha kunesha ivyo akameremere k'umubiri wacu kipfuza. Yesu ahimbazwe cyane. ku murongo wa 17, kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ivyo akameremere kanka, kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. 18, ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. ivyagezwe byari bifise ikimazi cyane mu gihe cyavyo, kandi n'ubu ivyagezwe, kuko ari ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya, na n'ubu turacabigenderamwo. mugabo kandi twebwe ntiturongorwa navyo, sivyo bibwirizwa kutuganza. kubera iki? mpwemu w'Imana ari muri twebwe, kandi Yesu yaraje aremera, arapfa ku musaraba, apfira ivyaha vyacu, arabambwa, natwe turabambugwa. ariko kandi ijambo ry'Imana naryo riravuga ko natwe twabambanywe na Kristo. nukuvuga yuko icyaha kiri muri twebwe naco carabambwe ku musaraba. Yesu ahimbazwe cyane. ngira murumva rero yuko ivyagezwe byo kuri Mose ntibikwiye kubandanya bituganza, kuko Yesu ari ku musaraba igihe adendutse. muribuka ibitangaza vyabaye Yesu amaze kudenduka ku musaraba. haci habubwira kabiri butigeze bubaho. ngo isi iratigita, haraza nyamugigima idasanzwe. abapfuye bapfira mu mwami ngo barazuka i Yerusalemu. abantu ngo barababonye bariko baratembera. mbere ahandi naho haravugwa ngo iminsi 3 yaraheze. inyuma yaho ngo barasubira mu mva. ngira murumva yuko ivyo bitari ibintu bisanzwe. igitayeko ngo igihuzu cyari gikingiriye ahera, ngo kice gitanta mu kamwo kubiri. bisigura ngo birarangiye. ivyari bituboshe, ivyari bibosha abantu birarangiye.
ivyo harimwo n'aya mabwirizo canke vya vyagezwe byo kuri Mose ngo birarangiye. Yesu aramaze. Yesu ahimbaze cyane. Turabona rero ngaha naho Paulo yari karahura n'iki kibazo, kandi ikibazo cyaravanyweho n'umwami Yesu, aho mbere na Petero kumbure yifadikanije n'abariko baragwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Paulo ntabwo yabirekeye aho, yabwirijwe kwerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana, uko kuvuga ukuri ico kuri nyene. Yesu ahimbaze cyane. Kuri ujya murongo wa 19 ngo kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi. Je ndumvamwo irivuga gushaka, mugabo iyo hariko haravugura ijambo ngo ubushakanyi, kenshi usanga rivugwa ku bantu bashaka abo bakora kwicacu cy'ubusambanyi. Imana dufashe cyane. Mbega ivyo mwishengero birabaho canke ntibibaho? Mwishengero birimwo ntibirimwo? Nta bashakana bari mwishengero? Ugasanga umugabo arabona umugore atari uwiwe, ugasanga aramushatse, arashatse ko basambana. Ivyo biriho mwishengero. Ubu hari wundo cyo wumva atawe ngo umva ivyo bintu ntuze ngo atanguye kuvuga. Ndabivuga kuko biriho. Imana idufashe cyane. Ndabivuga kuko biriho, kandi ijambo ry'Imana naryo ririko rirabitubwira. Ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke. Ibi vyose mwishengero birabonekayo tutaravye neza. Gusenga ibigirwamana, uburozi. Gasanga umuntu arinjira mwishengero kandi ari umurozi. Ugasanga umuntu arinjira mwishengero kandi ari umupfumu. Abandi bagasenga bunamye, nawe gasenga yunamye. Bavuga ngo amen, nawe akavuga ngo amen. Mugabo hagera ku mugoroba bagahinduka uwundi, akaja gukinda, akaja gutera amabuye ku nzu z'abantu. Uburozi. Ugasanga abandi baratanga n'ishano, kandi akinjira mwishengero agasenga nkuko abandi basenga. Ubwansi. Ugasanga umuntu aranka uwundi, mwene se bari kumwe mwishengero. None tuzoca dutururira he? Niwashika mwijuru ugasanga nawe yaje, mbega bizogenda gute? Kumbure yarihanye, wewe nawe ugumumufata nk'umwansi. Ariko bene data, uzi ko ufitanye ikibazo n'umuntu gutyo, musabane imbabazi, ko nico kintu gikuru. Yesu ahimbaze cyane. Intonganya. Abantu ugasanga buzuye imitongano. Wowe uvuze ijambo ritonya risanzwe, utari uzi ko ryoshobora gutuma mutongana n'umuntu. Wowe kaza wumva we abifashe nk'ibintu bikomeye cyane birenze urugero, kaza usanga muri ko muratongana kandi mupfa ubusa. Ishari. Umuntu akama agenda n'ishari. Ishari rikamba rimunyikiza, mbere akageza naho yonda. Abantu bakabibona yuko ari karonda kubw'ishari. Ishari afitiye mugenzi we. Ugasanga mbere abo ni n'abantu bashobora kuba babana mu nzu imwe, ni n'abantu usanga basenga hamwe, abantu usanga bari mu mugwi umwe w'abaririmbyi. Ishari. Umuntu yagirirwa ibakwe akagura akantu, hagura agapantaro keza, ngo weyemwe wese ngo yotuma yicara ku musumari ngo aho gapantaro gatabuka. Akavyumva gutyo muri we. Wagura agakinga, wagura akamoto, ngo se basi ko tuma kamufurika mu mwonga. Bene data,
ugasanga ivyo birimwo no mw'ishengero. Abantu bagendana ishari, uburake, umuntu ugasanga yamagenda aratse, ugasanga ariko aragenda ari bibarabara agenda araryisya z'amenyo. Hari uwundi je nabonye yagenda araryisya z'amenyo, hama ndabaza ntitujya tuntu mbona bene ahantu duki ngo zijya ngo nisya z'amenyo, ngo hajya ngo usanga ngo ikigi kiriko kiramurya, ngira bavuga estoma, canke ngo usanga ari uwafitiye ishavu. None uwo muntu arinda agenda araryisya z'amenyo gutyo agufashe wewe, yoba afitiye ishavu, ubwo ayo menyo yakuriye wogarukira ngahaga. Umuntu ugasanga agendana ishari, uburake. Burya ibintu bisa n'ibisa: ishavu, ishari, uburake, inzigo. Ugasanga umuntu arashavuye kugira ngo atore umuti w'ishavu ryiwe, akaca ahitana ibintu byose yaguze bipanze mu kabati, byose akaca akoragurira hasi bikamenagurika kubera ishavu. Muzokwirinda umuntu afise ishavu beneda. Abamama bakunda kugenda bafise udusakoshi mu ntoki, ugasanga mu gutambuka nyene batambuka neza. Abapapa nabone ndibaza bakubise kw'ipantaro rigoroye batambuka neza kandi babikora neza. Mugo urashobora gushika ahantu hari umuntu yafashwe n'ishavu, uwo muntu ugasanga ari mu nzira, uwo bihuye wese arakubita, wewe nawe ukaca ugendana n'akagasakoshi kawe. Hanyuma ukaza wumva ngo ngaho ukagomba wibaza ngo ibintu n'ibiki, ukabona kumba abantu bariko baraba wewe, vumbuka wiruke, kuko umuntu w'ishavu yaje araguhashura, aragukubita inkoni n'ukuri. Vumbuka wiruke kuko yaje. Ishavu rero bene data, Bibiliya iravuga ngo iyo mushavuye ntirikarenge mukiratse. Yesu ahimbaze cyane, kuko urumva iyo urihaye akanya riragukoresha ibitari byo, na rya shari twumva rigukoresha ibitari byo, ya mitongano igukoresha ibitari byo. Dabaho ugarukira nk'umwana w'Imana, menya yuko ufise akarimbi aho ugarukiriza. Kandi umuntu adashavura nawe, kuko ico ni kigumbagumba kiri mu muntu, niko turemye, ni ka kameremere nyene twaremanywe. Kuva Adamu na Eva bakoze icaha bahagarariza Imana, abavutse mu nyuma bose bavukana ako kameremere k'icaha. Imana idufashe cyane. Ariko kuba tukavukana ntibikwiye ko katuganza, Ico twomenya hajya ku murongo wa 19 ngo kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi. Twomenya iki ngaha? Ibikorwa vya kameremere canke vy'umubiri nta mpwemu yera bibamwo, eka uretse kuganzwa n'ivyaha n'ivyivuzo vy'umubiri. Ibi rero byadondaguwe ngaha kuri umurongo wa 20, nguburaki, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuborerwa. Aho urashobora kuborerwa inzoga nyene zijya z'ibiyovyabwenge, ariko kandi urashobora no kuborerwa ivyaha bitandukanye. Ugasanga umuntu araborewe ubuhumbu, umuntu ugasanga araborewe ubusuma,
ugasanga umuntu nikatama n'ikigwa kandi yinjira mu ishengero agahakwa mbere no kuja kwiba amashikanwa. Jewe hari ishengero rimwe nigeze kuba ndimwo ahantu singaha iwacu mu Burundi, mugaho ahantu naho sindahavuga kuko bamwe bohava bagira ngo aho ngo ni wacu. Uwo muntu agira ngo nigutemuga n'amahoro usanga hazi. Mugabo uwo muntu ahengera abatanga abariko baratoza amashikanwa hoho barazana twaro tuntu umenga no tuntu twuduhuzu bashonye bahereza umuntu wese akazararokezamwe. Mugabo rero gashitsi we acara kanyegeza baragahiye kapotereye barabura. Aramashikanwa atanzwe n'abana b'Imana amaze ukanyegeza. Rero abakozi b'Imana badukorera bakurikirana ibikorwa byo mu ishengero, Imana bahezagire, baciye bakora mu buryo bwihuta bahera imbere kwiyoranje umwe wese amuhagarika bamusaka mu kanya gatonya baca bakamutoramwo. Rero kubera yuko abana b'Imana batajana abantu mu gasho, yatasha nezerewe kuko tangumi bamukubisa atani ngo bamukubisa. Bene data, nukubahuke mu ngoro y'Imana nguje gukorera ikintu gico. Izo ni ngorane zidasanzwe. Uburi kurakina niyo utazi Imana ntikinishwa. Na telefone umuntu akayisiga ngaho akagaruka asanga yahaguruka gusa ariko arahimbaza Imana, yicara agasanga telefone yagiye kera. Ibyo wobisigura gute mu ngoro y'Imana? Ico ni kizira. Nutware telefone ngiyo izo havi guturikira mu mfuko. Turabona rero igono, kuboregwa, kudandahigwa n'ibindi bene ivyo ngo ndabibaburiye nkuko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Hari nyinshi iri ku murongo wa 22, ariko ivyo mhemuye yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Yesu ahimbaze cyane. Kandi aba Kristo ku murongo wa 24, kandi aba Kristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kipfuza. Namba tubeshwaho na mpwemu, tuyoborwe na mpwemu, nitwifata uko tutari ngo twandurutsanye tugiriranira ishari. Bene data, gusenga ibigirwamana, uburozi n'ibindi nkuko twabibonye, uko no kwiha impwemu z'abadayimoni kuko banyuranya n'ivyo Imana yasavye ko abantu bayihimbazamwo nkuko bibona neka muri Yohana 14 murongo wa 6 ntitujayo. Mugabo havuga ngo Yesu avuga ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kwa data nta mujanye. Kurujya murongo wa 21, kuboregwa, igono, kudandahigwa, ababikora vyerekana ko atari abana b'Imana bukuri. 22 murongo wa 22 n'umurongo wa 23, mpwemu ashigikira ibinyuranye n'icaha bihuye n'ivy'Imana igomba. Ivyo nivyo mpwema ashigikira. Kurujya murongo wa 24 kubandanya gushikara ku murongo wa 26, aba Kristo
dukwiye kumenya yuko babambye imibiri yabo kuko bapfanye na Yesu kubw'icaha nkuko biboneka mu Galatiya 6:14. Iyi mirongo sinayitanze hariya muri projection kuko nituza kuyisoma mugabo ufise akanya urashobora kuyisoma. Galatiya 6:14, Abaroma 6 kuva kuri 4 gushika kuri 6. Nagomba turangirize ahanyene mu Galatiya, ntuzingurura uduga hejuru gatonya, ni muri iki kigabane ca 5 nyene umurongo wa 14 na 15. Havuga ngo kuko ivyagezwe vyose bihurira muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda, ariko nimwashikurana mugatsonsomerana mwirinde ntimuhezanye. Yesu ahimbazwe cyane. Munkundira tugakomera amashimana. Nivyashika mwene so mugashikurana mugatsonsomerana mwirinde ntimuhezanye. Ahandi nabonye ngo ntimuhezanyeyo kuko abisi bo batwenga, kuko bagenda bavuga bati nahora mbona binjira hamwe n'amabibiriya none vyagenze gute, ahemutsa mwishe. Ene data, nitwatsonsomerana nitwashwana ntituzohezanyeyo, abisi bo dutwenga. Ndarangije. Abaririmbyi murashobora gushika hano, abaririmbyi mushike hano uririmba karirimbo kiyoroheje, hanyuma tuce dusaba ishengero. Muhagurukiraho muri kugira ngo dusenge Imana. Kazi muhaguruke dusenge Imana. Ushobora kuba uri kuravugana na mpwemu w'Imana umutima wawe, ntuhavugira ngo turakujaniranije. Akanya naka ko gushobora gusaba imbabazi Imana. Havuzwe vyinshi, ushobora kuba utabikoze vyose mugo hari mw'ivyo wasanze bishobora kugutsinda. Mwene data, kaze umwanya n'uwo, kaze abakozi b'Imana bagufashe mu gusenga. Ntusubire inyuma uko waje, kaze abaririmbyi. Mezi zitangaje mu maraso yawe, hari inkomezi, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza.